Courage madame, courage. Sha mana abantu nibabi pe. Ijambo ni rya ibuka. Ibuka jewe sindakumva re uramwumva? Oya nari ntandiko ndumva subira gukora niko ibuka aya nabo se ndamwumva Ibuka mera nk'umanuka ucusura uduge nta kibazo tutubaha ijambo muvuge. Wiso wari ico washaka kongerako? Ego ikintu nashaka kongerako ubwa mbere ho Madame Liliane mwihangane, ndabizi ko birababaza kubona umuntu yari sanse kuba muri ko murakorana kuba ari wari karagufasha ko urugamba wahisemwo rugera ku musozo, ahubwo akaba ari wakinyuma akaza kugukomeretsa akaza kukubwira amajambo yirirwa aravuga. Birababaje nukuri. Bon, sishobora kumva umubabaro nk'ukuri ko rawumva, ariko ushobora kwishira mu kibanza cyawe nkavyumva. Ariko hano je hari ikintu nagira ndabibutse. Abantu barashobora kuba bazi ko bafite urugendo rumwe, ariko vy'ukuri batariko baja hamwe. Rero bifata uko ko abo wihenze, mbabarire kuba nkubwiye wihenze uhaba waza ko ari kosa ndagushizeko, ariko abo witiranije ko muri ko mufise urugamba rumwe, muri ku rugendo rumwe, umwanya n'igihe cyiza bageze imbere barahindukira barakwereka yuko mutari ku rugendo rumwe. Rero abo bibagire, urugendo rwawe, inzira yawe, urugamba rwawe ntiruhagaze. Ariko je impamvu nari fashe ijambo bwa kabiri, nagira nibutsa abantu bari ngaho ikintu kimwe. Ndakunda ko tuza turagenda buke buke uko evenema zigenda zirakurikirana. Hariho ikintu Ase Kirimoso Scandinavie iri kirakora, yatanguye gukora hashize iminsi mike. Ntimuze kumbaza aho nabikubuye, ariko ndabizi neza yuko hariho procedure zo mu butungane kandi zigeze kure. Oya Mwafa bireke ivyo. Wiso. reka ndageza aho Oya gusa bireke ivyo byihorera. ihangane. Hariho rero abantu bari bamaze imyaka irenze 10. Ase Kirimoso yo mu Burundi turabizi twese, abantu bashobora kubica, abantu bashobora murabizi biragoye gukora kuja mu gukora procedure zose mu zizikorwa uri mu kiriya gihugu c'u Burundi, mu gihe abo ushaka kuja kurega aribo bafise inguvu no munsi zo kukwica canke kugukiza. Abari kubikora yari yindi Ase Kirimoso yari hanze y'u Burundi. Abo bantu diza abatanguye Ase Kirimoso Canada, ndabivuga navuze ngo nje ndakunda ama evenement. Abayitanguje bari bafise urugamba rwo kwishinga imizi imenyekana ikora, abo simpava nja kubakondana. Ababakurikiye mu ngata bagiye mu rugamba rw'ubusutwa rw'isaku rw'ibiki, ibyo bari sanse gukora birabananira. Uno munsi kuba bariko batera amacumu n'amabuye, abahagurutse bakavuga bati ntituzokwama turiko turarira gusa, ntituzokwama turiko turibuka gusa, harageze ko dutangura no kuvuga gushira imbere ababikoze, abaduhekuye, abatwishe. Murabona uko biko biragenda. Hama kandi kantu nagira ngarure, muri juin uyu mwaka, le 21 juin, CNDD-FDD yagiye muri Nations Unies ikora y'inama ivuga yuko genocide ngo yakorewe abahutu mu Burundi mu 72 bo baramaze kuyemeza, kandi mu bisanzwe genocide ne se prononce pas, ahubwo rayiprouva. Mugabo jewe nabo twari turi kumwe twakoze petition. Aka kagwi nyene ndasubiramo mu majambo ya Nyambo, yaravuze ngo iyo petition yavuga iti dusabe Nations Unies
even no gukorera kari akantu kaboneka kari akantu gato ngo wagiye gukorera muri sale ya Nations Unies, iyo ntuze bari bayise ngo genocide yakorewe abahutu mu 1972, gukorera muri Nations Unies kuko twari tuzi ko leta y'u Burundi muri vya bintu vyabo bamenyereye vya CNDD-FDD byo gukoresha manipulation, bashobora ku instrumentalize ico kintu bakaja i Burundi bavuga bati tuvuye muri Nations Unies ibintu vyagenze uku nuko byemewe nuko nuko. Jewe sinigeze nitambika ko baja kuvuga yuko abahutu bakoreje genocide, izo polemique ntazo nkeneye kujamo. Ico nitambitse mvuga nabo twari kuturi kumwe, oni ntikoreshwe mu kwinstrumentaliza genocide bavuga ko yakorewe abahutu, ahubwo bavuge bati dusabe oni ize mu Burundi ikora amatohoza uko procedure zicamo zose bikogwa, maybe nabo mu 1993 nabo bazoba baboneye akaryo ko kwishuza ati hariho dossier iri muri tiriware muri Nations Unies mwabitse. Iyo petition babaye abambere mu kuyigwanya, baravuga bati ntimwibeshe ngo muyisinya, mukayisinya bashaka kumenya amadresse yabo aho yanya aho muba bazoze babafate babagirire nabi. Uyo ni Nyambo nabo bari bari kumwe. Umuntu adashaka ubutungane, jewe Maxime yarazanye petition hano nukuri narayisinye kuko Marguerite ashaka kuja kuyikoresha ibyo ashaka kushikako byose, ariko iyo petition igiye aho biri sanse abari sanse kubimenya bakabimenya bakaza bakagira ico bakoze. Kuri jewe ndungutse, kuri jewe ubutungane ni sawa. Mugabo abo bantu baragiye barakora propaganda baravuga bati ntimubisinye. Aho rero niho mvuga ngo abarundi dushobora kuba twitwa ngo turi umuntu ukabona muri ko muvuga ibintu menga bigomba gusa, ariko mutari ku rugamba rumwe. Hariho no musaba ashaka ubutungane vy'ukuri, hari abifuza yuko tutazokwama turiko turavuga muri space ngwishyura ngo harabaye genocide ngo mu Burundi ngo wiuno ngo we ngo ntiriko ravuga ko hari abadashaka ivyo. Uno musi hari abashaka yuko tuva muri ivyo, ahubwo tuje mu kubona abakoze genocide yakorewe abatutsi mu Burundi mu 1993. Iyo ndayivuga kuko muri tiriware za Nations Unies biriyo, tubonye ababikoze bagiye imbere y'ubutungane. Biraryoshe kwicara uvuga uti fisa agahinda ko wanje yazize ubusa, yazize uko yavutse, ariko Imana yarakoze igitangaza, uwamuvukije ubuzima arahanwa. Uricara umutima ukaja hamukari ugasigara urira gusa, uririra uwagiye, ariko urazi kurira wawe uwamwishe akiri hari yari karakuraba gutamba ku muvyimba, agasha rungika n'izindi ntumwa ziza kukubwira uti wewe usa nuriya yakwiciye, wewe ufise ivyumviro nkuriya yakwiciye. Ako nagahinda kabi, ariyo mpamvu mvuga ngo ndagerageza kwishira mu mwanya uyu mudamu n'abandi bose babacika cumu. Ariyo mpamvu jewe bino bintu nukuri ndabasavye ndabinginze abashoboye igikogwa abantu ubundi ibikogwa birivugira. Rumata sinayikurenza hajya, ariko ibikogwa biravuga, abariko barakora ibyiza biravugwa, abariko barakora neza biragenda, ariko abandi numunwa n'amajambo nugutiki. Ivyo navyo mu biha umwanya. Wiso urabe urangije. Nari mpejeje mvuga nti abantu ikintu cyose buri umuntu agiha umwanya n'umwigisha mwiza cyane. Murakoze. Ego musubizo Rumata. Ego Hari abantu bashobora kuba bibaza ati mbega abarundi k'ivyacu ari urudubi tuza ngaha gusa twidoga tuvuga ivyo tuvuga. Nashaka kubabwira yuko ibi bintu umuntu yarahoze arahora, ariko dusanga guhora atariyo solution, kubera baguma babandanya batoteza abantu batitswe ku icumu, kandi byitwa ko bariko bagwanira cause kandi atariyo bagwanira. Nico gituma numva ngaha turiko turasemerera,
kandi ivyo turiko turasemerera twavuze ibintu dufitiye de preuve, ntitwaje kuvuga ibihuha. Ndabisubiramo, twaje kuvuga ibintu dufitiye de preuve zatanzwe, nta gihuha na kimwe. Kandi nobwira abarundi yuko ahubwo aho turiko turagera ahantu heza, ko urwatsi n'ururo ruriko ruratandukana, abantu bariko baramenyana. Inzira twuzofata ejo n'ejo bundi izofatwa izirimwo abizigigwa. Iyi ryo kugura abana amakarite n'ibiki n'ejo bundi nitwabatera kamo, muzovyumvirize, mureke abo bangushi, abo bansesa nkuyoza, abo bansumira inda, abo Rwagasore yise bisuma n'abambuzi, kubera on a des preuves ko izo n'ibisuma n'abambuzi. Muzokwitabe umwaka uheze amakarata yari yanuranyibutsa namba bari abantu amajana 8, si je me trompe pas. Yego. amakaye twafashije abana 817 ariko 817. carte d'assurance maladie byaragoranye kuko parti yatorewe muri Canada ntiyashitse, twebwe twafashije ku mahera make yari yashitse iwacu, rero plus de la moitié aracari hiyo, muraraba ko ahubwo muyarungika kugira ngo n'abasigaye baronke. Ivyo bizokogwa, umuntu azobijamwo, ariko nashaka gutera kamo abariko baratwumviriza. Umwaka uza mukumva Liliane, mukumva Rumata, mukumva uwundi muntu ababwiye ivya ase genocide, Liliane yabibasiguriye. Ni justice gufasha abacikacumu, kubera ntushobora kugira ikintu na kimwe udafashije abashitse kw'icumu. Iyo devoir niyo ya ase genocide Cirimoso. Abandi bagenda bavuga ya muhe ngo Cirimoso ni y'abaparpe hutu, nababwiye nabasavye hagira umuntu aduga ngaha tubwire ingene Cirimoso ari y'abaparpe hutu, avyerekane, apana kubi tujya tujambo abantu baguma bavuga à gauche à droite baca nk'ebihisha inyuma y'amaclavier. No, duga ubivuge, tubidebate ngaha, tukwereke yuko ivyo uvuga ari ikinyoma cambaye ubusa. Abo baparpe hutu muvuga aribo baje gufasha abantu amakaye abana amajana 8, hoba yigeze kubivuga? Mbega abantu bose muba baparpe hutu nk'uko mukatanga amahera hanyuma agafashwa abana bose bakaronka n'ivyo bambara? Rero ntimwibaze ngo nukuza kwidoga, ibi bintu vyari bikenewe. Liliane komera, n'abandi mukomere, kandi ibi bintu ntituzosubira kuvyihanganira nta na gato. Ico nico kintu tubemereye, tuzovuga, nta kindi twoshobora. Murakoze. Urakoze rero, uvuze neza cyane. Hari ikintu ntogenda ntavuze. Maxime, warantangaje wewe, warantangaje. Maxime, warantangaje pe. Ibintu wewe wakoze warantangaje cyane. Ndahagaruka. Bakoze space. Bavuga ngo bo muri Sweden ngo Liliane ngo ariko agwanya ngo ndavyibutse ko yawisera avuze iki kintu ukuntu wirisa bamwatase. Ndabizi kuko isoje twese bivuganye bubimbira ati karabaye ntobwira nti rabigiko gukora inyuma twese turabikora. Ndavyibuka uja kwisigwa no makongomani ngo bagufashe. Ndavyibuka. Nje mvyibuka ibintu bya Maxime dukore kandi ndabivuge ko Maxime ari ngaha. Nukuri n'umutima wawe kwagiriza. Uri umuntu jewe nkunda nubaha, ariko wagize amakosa nayo kubwiye ku telefone ndavuga nti uri umuntu uraumva, uri umuntu mubi nabikubwiye. Ngo Maxime nawe yakoze petition. Turayikora twese turayihanahana hirya no hino, ariko Liliane bigarukeho.
kuko nshaka ko ico kintu naco avyumva Maxime ukuntu bavuze amajambo mu ma space yabo cyane. Umuntu yavuze ninde? Nyambo. En fait, Nyambo, je ne comprends pas. Nyambo yaravuze yuko Liliane ko agira ivyo ashoboye byose ngo agwanye petition ngo ya Maxime. Mwumvise wisabivuze ukuntu Nyambo ari umuntu ahubwo yanka ama petition. Ico gihe naturaje nawe n'umuntu atereko ama petition avuga ati ivyo ama petition sibyo siyo ngwana. Bref, ariko Nyambo wewe avuga ati ntibishoboka yuko umuntu yita ngo n'umurescape atari umurescape n'umuparpe hutu no muri map muri Suède biko baragwanya petition ya Maxime. Maxime turamutelefona, jewe namutelefonye ndi kumwe na Liliane ndamushirako, ndamubwira nti Maxime wavyumvise ntavuze, ndamubwira Maxime ako se wobwira Nyambo ivyo niko avuga ko atari byo ko muri en contact. Maxime ararahira aranka. Juste pour notre byagenze gute ndakwingiza ikintu kivugeho kugira yumve effort wagize ugira petition cemwo. Maxime uri indyarya mbi. ari ngaha Maxime Ari hano ndamubona. ariko nawe yarakwiye kuduga akavyivugira kuko buriya ngo sizege mugani ko Kirundi ndawibagiye, ariko muzanye vya petition jewe n'ukuri haje ikintu cishuza ijya rapport des Nations Unies, nibaza ko ndi mu bambere bumva yuko ari ikintu ciza. Jewe rero Maxime asanzwe ava na hafi iyo avuze ivya genocide ndabibona neza kuko imbuye no mu rutega masikure. Rero ayikoze urumva kuyisinya nayisinye mu bambere, ariko naciye mfata umugambi wo kurondera abadufasha kuko nabona ko ari igikorwa ca twese. Arabizi neza ari hano yobivuga, arazi ingene nabigenza aho abo nacamwo kugira ngo turonke n'ayo ma signature. Ariko icambabaje kandi n'ubu ntatahura n'ukuntu nagiye numva bavuga ngo ndi mu bayigwanya kandi izo space Maxime akaba arimwo. Ndanabimubaza Maxime, ariko ivyo twafashanije kuki udashobora kubahuka kubivuga kugira ngo abantu bareke kuntera amabuye gutyo? Sinzi igituma niwe yovyivuga igituma atashobora kuvuga ukuri. Ni kwa kuri dushaka kugira Uburundi bukire, bizosaba ko abantu bahinduka, umuntu akaba umushinga ntahe w'ukuri, yumva ikintu c'amakosa akakivuga, yumva ikintu kitajanye akakivuga. Mugabo abantu arimwo nawe nyene arabizi neza yuko bambwiye nabi yumva akananirwa kubisigura. Ndabimubajije akambwira ngo je ndabizi icyo yamfashije, ngo ndabizi none kuko utabibwira bajya abantu muteramanye byinshi. Rero ndabimenya bukeye kuko amasara atandukanye. Rero ni Maxime yo gusigura igituma adashobora kumva abantu bariko bamvuga nabi ngo abihore. Azi combien biremereye, azi aho bishika ku mutima, aho bishika. Sinzi icyo abikura ko nawe yovyivugira. Byari ibyo yaje Liliane yaje Maxime reka mu mijambo nanye mvuge ko mumvuze nta kundi. Oya si nta kundi. Je sinategeye kuvuga ndaza kwisigura mu byo muvuze. Oya ubwira ko vraiment fata ijambo. Urumva ndabashimiye. Jewe sinindyarya na gato, kandi jewe mu buzima bwanje abanzi baranzi je simbesha. Mugabo icyo nkora ubu uyi leso namaze gufata nakuye ngaha kuri space maze umwaka urenga ndi active. Nasanze abantu turindyarya koko no ngaha ibiriko birahavugirwa harimo uburyarya bwishi. Ndabaha karorero, uyu muntu mwahaye ikicaro cy'icyubahiro yitwa Honorable Wilson amaze umwaka ntuka anyita ngo ndumuhutu. Oya siko bimeze Maxime. Jewe Wilson nguyo handiko mu ai non nitwa ko turiko non c'est pas comme ça que ça va marcher. Suko bimeze uravyumva. Ntuhamve uhindu jewe ibi nivyo ntakunda mu Barundi uravyumva. Murakora ama space wizi yaje mukamuha ijambo, wizi yakoze ama space mukagwana, wizi sinzi ibyo mupfa. Nguyu Wilson nguyu jewe tumaze kubombarana mugani tubombarana ku ma space ndamutelefona nti Wilson ibintu urabizi Wilson urugomba nawe wa Maxime tubombarana hari inyuma. Je nta muntu numwe nza kubombaranya hano. Umuntu nzi ndamurondere hari inyuma tukavuganirayo. Timba arabizi yarambrutse urugomba byase ndakwihorera. Jewe hakuri Twitter nta bombara mu gikari nuko jewe nawe yoza karirimba hana gasura karirimba ntacyo bimbwiye. Ntuhinduze space rero
wowe ikintu ndaguhare ijambo s'il vous plaît tuko tuvuga ukuntu bavuze Liliane haheze umwaka Liliane bamuvuga Maxime umuntu yitwa Nyambo umuntu wa Nyambo ariko tubaza amajambo aboza nuka ni Manuel inkuru nziza n'uyu mugore yitwa Nadine Nibigira nawe nyene jewe ndazi nibaze yuko yabiguyemo atazi n'ivyo kwiraje n'iyuko birapfa urumva ikibazo jewe nagiranye nawe nukuntu adashobora gufata ni initiative yo kubaza ati ibi bintu bimeze gute la concernée bari kumwe bavugana kuri WhatsApp ariwe Liliane ku buryo avuga ati nari nzoja kwibuka muri Sweden mugara dernier minute akisanga ko abwira abantu bashaka kuva mu bubiri baje kwibuka muri Sweden ngo ntaye numwe ashira ikirenge ngo kuba abantu n'abahutu ngo nubwo bwa Liliane ngo arabukemanga yuko atabara umututsi arwo ninda bivuga umuntu yitwa Nadine Nibigira muri ivyo bintu ivyo nivyo turavuga Maxi ntiko twavuga ivyo mufana na Wilson ivyo mubivugane higa jewe ntuze gushimuta space yanje ndabikubwiye par rapport y'ukuntu wewe space yabaye Nyamba agafata ijambo akavuga ngo wewe ngo Liliane akora shimuta ngo akora uvyashoboye ko kugira ngo petition yawe ngo wakoze nticemo iyo petition si yawe iyo petition y'abarundi bose yukoze petition twese tuyisinya ntituba tuyisinyiye wewe tuyisinyiye ko twese dukora ku mutima itureba urikumva Liliane mukavugana akagufasha nta numwe yagufashe kuronka abantu basinya asumba Liliane kandi yari ntibigufashije wewe kuko azi ko ico gikorwa kimureba je nakubaza nti koma eske ivyo nashaka kwivuga wenda kubona hejuru mu wa speaker ntufatije avuga ati Nyamba aho urihenze Liliane nta kibi yakoze ukamureka kabivuga gaheza nka gutelefona inbox ya WhatsApp nkakubaza ukambwira ngo je ndabizi ngo ndabizi kwamfasha ni kuki utabivuga why kuko utabivugisha ukuri ko yagufashije abareke kumubeshera c'est ça le problème ndagushira ko na Liliane kuri call muri babiri call yaheze wikofi ndakubwiye nti wewe uri umuntu mubi wewe nushaka ko ase genocide senyuka nabikubwiye uhita umpupiraho kuva ico geje nawe tuvugana warantangaje wa mugabo nani ukuraza ukuzana ibintu bya Wilson no ivyo bya Wilson jewe sivyo twavuga tuvuga ivya Liliane uno muso dusutena Liliane nk'umurescape ariko dusutena abarescape nawe urimwo bose b'abarundi bakoze ko niho nyabwoko batutsi ukuntu baba imiliye ukuntu batubahwa ukuntu babasuzugura ukuntu birateye isoni dukwiye kubafata amaboko dukwiye kubafata mu mugongo mu bikorwa bakora yaba ubutungane yaba gufasha abasigaye yaba kubaremesha twese tukabikorera hamwe nk'umuryango w'abarundi urukumva ubwo butungane nabwo je suis désolé mu Burundi hapfuye abahutu n'abatutsi namba abahutu bavuga yuko bakorewe ihonyabwoko nabo bagakwiye rega kuza tugashira hamwe gati nimuze tumenye qu'est-ce qui s'est passé mu Burundi urukumva niko bimeze nta gutinya ubutungane umuntu atinya ubutabera ubutinya kubesha kuko uzi cyo wakoze je suis pas là pour accuser qui ce soit ngo nakana umuntu wenyine ashaka kubikora n'umurescape avuga ati uriya naka yari yanyishe kuko yarasigaye yarabibonye arabizi gico nkora ndamuremesha nivyo turavuga Maxime urikumva ariko ntuze kuja gukwepa mu bintu byo kuzana ama polemique ndabikwinginze ugambana nakura manuye urashavura n'ubu uyu mu kukumanura basha ni wariraye fata ijambo okay ushatse contra narrative je ntituyaga urabizi parce que ntushaka kumva ukuri kose ushaka kumva ukuri kukwaranja reka tuvugane ukuri kose kujya wahaye umwanya ba Wilson n'abandi naje mu mwanya mvuga abarundi bumve ahari abarundi barenga amajana 2 reka mvuge vyose Wilson ni washaka Maxi Wilson wigeze wumva avuga ikindi kintu ateko avuga kuri topic reka kuvanga ibintu please ivyo tudahuriza je nawe urugomba reka kuvanga ngo Wilson yagiye kuvuga ibintu bya justice n'amanti sivyo turimo reka hari cyase kuvuga utabishoboye kaduhijamba abandi ariko umenye ko ivyo wakoze ari amakosa kuko urazi ko Liliane yagufashije ntiyanagufashije wewe yari yifashije nawe ubwiwe kuko muko turondera ubutungane urukumva point c'est tout muganga ushaka kuza kumanipira ivyo nivyo twanka nawe kuja mu bakongomani gutanga y'amafaranga mu banyarwanda gutanga y'amafaranga ivyo mu bikore ni vyiza pe ntabwo nzova gufata ijambo mvuge ngo Nadine ngo agabiye nk'umunyamurenge ngo ndavyanse urukumva ntibishoboka ntabwo bikunda yuko je noja kuvuga ngo Nadine ngo ntatange afashije umunyamurenge umunsi amuva aho ikibazo n'amategeko gufasha umurundi Nadine ntaco bitwaye nambwa naceceke nashaka gushaka kugwanya uko twe dufasha abarundi tuzobomana kandi ntivyagakwiye ko tubomana urumva uravyumva nuko Rumata kutavuze ko natanze 500,000
yugu umva warayata nore kubivugaga Maxi nabikubwiye uri mu bantu batanze amafaranga menshi tuko tukora mituweli aya mafaranga ubu kate bwa mituweli uravyumva wagize neza ivyo no bihakana gutega Maxi niyo mpamvu nkubwiye nti warantangaje pe ndazi urofo yawe simbi uri umurescape ndabizi ivyo wirisa kurambira ngo wisongwa ngo tugango ntabwo ari byo ariko ndakubwiye nti ikosa bijya kosa wagize ni ribi wari kugira nyambati nyambo ushaka kumaka inbox ati ivyo sivyo nyambo ya atiko twafasha mbeje nyambo dupfani je kwereki mbeje gihe bantuka je ko bantutaheze inane aba bawiriso bantuka wimvira ko baci ukora space yukuza gushigikira Maxime je cyo kugira ubu contre attaque ubu attaque ku bantu urabiza abantu bose baranze je sinataka abantu je nagwanya ihonyabwoko nataka le groupe zituma zifacilita ihonyabwoko je natake aucun individu nta numwe dataka uzura wozo wanaratu cyangwa wonatatu je ne fais pas ça ce jeu là c'est un petit jeu je ne sais kujamo kubera iyi ni diversion dans le sens que bituma twebwe twavansa les idées plus grand badashobora kuduha umwanya naho tuvugira jewe ngo Maxime ntushobora kuvuga ngo ibi bintu twaje kugira ngo ni diversion non je ne te permets pas yo kuvuga ko ari diversion ça c'est ni attaque frontale iriko kuri Liliane turiko tuvuga ivyo bamuvuze ko Liliane turiko tuvuga ivyo Emmanuel amahera atatanze yatoje avuga muzenya ngo ni diversion ça c'est pas diversion mon frère tuvuga ukuntu biko biri please urakoze reka tukomeze ubwo yumvise ibyo adashaka kumva ibuka niwe wavuga kandi tubabarire twaguciriyemo pe tubabarire ibuka sinzi ko mutumva uwo muranyumva yego uraho ni sawa nashaka kuramutsa mwese mwatiwe ikiganiro cyari gikenewe vraiment jewe mu bisanzwe ndi mushikashimwe mu kibimba nkababa muri Sweden kandi muri Sweden Scandinavie ofete hariho ibintu je mbare gatoye uko harimo ama emotion menshi za kurira nka Liliane mugabo hari ibintu iyo uvyumvise bigusubiza inyuma 30 ans en arrière ofete sinzi muri esclavage nta muzu wigeze yinjira mu gihugu hagati ngo aje gutora abatware batuma les noirs baje kubazana bakabaha abazungu akabatwara nta muzu wigeze yinjira indani ngo agiye kuzana abirabure ngo abatware muri Etats-Unis batuma abanware bene wabo hariho filme yitwa Ennemi de l'intérieur uze muyirabe kibaza ko umuntu muri kumwe mugabo mutari kumwe niwe akwica kandi niwe agoye kugwanya cyane gose kuko umuze yuko uwo muntu muri kumwe mukamwizera ukamubwira ibintu byose mukaganira mugatwenga muga uhindukiye icumudumbira mu mugongo ibi bintu bimaze iminsi yuko umunsi batwise ko turutumirise ko muri Scandinavie twa parpehutu nibaza yuko uyu munsi ari igihute kimendetse hasi bari kwatwa Liliane gusa nuko ari we atwa association mugabo bari kwatwa twese turamara shika 60 muri Scandinavie Norvège na Suède hariho n'uwundi aba muri Angleterre donc twese turi mirise ya parpehutu abo bantu bo ofite bakuramwe n'umwe gusa ariko Liliane gusa ari we ari hejuru yacu yaba ari jewe nje bari kwatwa jewe mwaje mwambye Liliane nje nako skuri parpehutu ucuwa utari ushaka no utari donc je nibaza yuko aba bantu hariho umuntu mara numvije rafa passer muri space ya Andris yitwa Maître Clemenceau yaravuze ndavamo nahuriyeyo na n'undi murescape mu kibimba nashenda mwandikira nti ukumva heje cumbwira ko ngaruke asamenya naje navuyemo twagarutse ari uko yaheje kuvuga haravuga ngo hagera ngo nivi na ivi mugaha je préfère hagera ko mbona bajya abantu je préfère hagera jewe ndabangu naje uri parpe uyu munsi mukanya nibagira after party donc je nibaza yuko nukuraba eske aba bantu iyo bavuga ko turi parpe hutu nta munsi numwe bavuga yuko umuntu ari musendede bavuga ko turi ko turi parpe hutu mutumvikanye ubaye parpe hutu mutavuze musaba ko ari parpe hutu mugabo
nta munsi navuga ati wewe uri umusendede jamais. Alors jewe ndafite ikibazo kubera ko abantu batumvikanye bose n'uyu munsi abana ko na turaje baravugana bamwise ko ari intera hamwe mutumvikanye ntimuva ko musikora ko abasendede bavuga ati ni parpe hutu. Jewe nagiye aho ndavuga nti kubera iki none nagiye ndiyumvira nti hariho konfi ya parpe hutu ya gwasa na konfi ya gatera ya sendede. Eske abantu nta ico kintu ntariho connection ico kintu kubera iki batavuga ati wewe uyu munsi wa sendede uri mudede ateye ubwo mugabo chaque fois uri ushikira to gwasa cyangwa uri parpe hutu. Muri kari na vitura abantu bashika 50 mu association twaramaze twaretse baravuga turavuga tunone ibavuge bazoheza shage bashike bananye we don't care. Mugasho ico nabwira cyo nuko hari umuntu yavuze ati ko birakogwa ntiduhagarika. Sinavuye mu kibimba ngo nuko nagize chance, nta chance nagize, ni Imana yamfashe. Ntawiga nakoresha kugira ave mu kibimba, ni Imana nagize kugira ngo ndahave. Ibintu byo gufasha rero turi mu kigutu twara mu biti, nta mahema yarahari hano, hari ahantu hari ibiti imvura yaratunyagira ikatumara ko ari abantu benshi cyane gose. Hari abantu mu mishura bazanye ivyo kurya atamuntu umwe bazi bagafasha. Ngani havuga ngo twe dufasha nakana bafa kuzana gusubira kujya kujya saba bakavuga bati akiyagenda musangire. Haje babege batatu bose antuka barafashanya. Mugabo ngaha aifa kuvuga ikintu cyo gufasha umurundi mwene wanyu jamais. Mugabo bakavuga bati siriko cyabajya muri vraiment ko abanyamurenge dupfuye urupfu rumwe twese natwebwe. Mugabo abantu barekitire cyane kuri ku banyamurenge cyabagwaje. Mugabo wihende uvuge uri umurundi kuri muri escape tuye parpe hutu direct. Iki kintu kirababaje mwavuze Maxime nko Maxime mwamwinyi jambo mwaye kintu kirababaje ko Maxime twaravuganyira rero telefone Maxime namwe Maxime ndienda muzi namuvise muri space cyanda mu telefone vraiment namubwira nti vraiment ya umunsi rero yabuze gega binumva basavuga ibintu jewe twumvikana vraiment cyanda mu telefone ndashaka telefone Liliane ndakayibona Maxime uko ibintu avuze uyu munsi kubona mu space kandi nari bwumve ari ngaho oye sinzi ko ari ngaho ntawe mbona mugabo umunsi na mu telefone Maxime vraiment sinzi cyabaye uyu munsi festation vraiment ko umunsi babwije ukuri mugabo deux jours après ngira ngo basi yamuja mu matwi bati wamenje yaciye ahinduka direct. Mugabo aho nashaka gushika ni he nashaka kuvuga nti aba bantu enfin nuko yene bavuga nta kundi nizo bakurayo kandi rumata wamakije kungogesha nako natware moto kiravuga yuko ngo nyambo ngo avugana n'ujya muri yitwa gute ujya muri ikiriho rumata. Yes, Donatien. Ubimbwiye navuga ko navuze jewe rufate ko bavuga gutya hari ikintu kinyegeje, hari ikintu tutazi mugabo kiri tutazi cyo kimwe sendede uvuze ko yose mvuga nti wala response je kuri je nase donc response jewe kuko oya sukumenya nango nkuko ngo tugura ngo nkakubwira ngo jewe rumatara no barazinanye yego kuko yibaririmba ngo rumatanga ngo sira kwa Donatien. Oh my god, nivyo kuko uburundi ubona ni buto burya bujumbura bwobwo murabuzi dufite barabara rimwe bo yaramenaguritse nta nirikiriho. Nivyo ndiko ndavuga ni ureka kumenya so ukamenya nyina, ureka kumenya nyina ukamenya mwene wabo. Ewe Donatien kiriho jewe ntawe nzi sindigenda ndamubona ariko Donatien ikiriho n'umugenzi wa Nyambo barazinanye. Umva barazinanye ibikurikira na komeze ndatanze bavuga ngo ndarimye mbere bavuga ngo ndashiremo imbuto nawe navomere nzoza inyuma naje mbagara sawa. En fait, je n'ai mvuge. Donc, na cheni ha réponse. Ça veut dire yuko tu es concerne de tu es pour parpe hutu. Ça veut dire abantu bose bari ngaha ai. Baza kuvuga. Nabaye yitavye. Mwese nga muri parpe hutu gusa. Kwa yuko muri contre bajya abantu. Mugabo nta munsi numwe ndavuga bati wewe uri musendede uri mudede uyiko. Mwana kumenya yuko jewe ho nari mu kibimba. Aho nari. Abo nabonye jewe n'amaso yanje. Ubu nabadede n'amaso yanje nabadede mugabo ntibashaka kuvuga yuko abadede ego bavanga urumwe ngo abadede ngo turavuga ngo kenshi ngo tukabavuga mugabo jamais azo nteko n'umudede jewe bagita umudede twumve ejo mu gitondo bati wari umudede umusembo mu parpe uto bugene uwo munsi nyene kasi na wari mu parpe uto mwana azi ko uyu munsi azo mu parpe uteje mugabo
bafatira hamwe ngo Scandinavie yose ngo batwize ngo turutumirise twa parpe gutu ngo twudutusi twuturescape two muri Scandinavie. Okay, it's fine. Muga hagenda abwira ikintu kimwe. Utaraburya na complete kandi akarimi kavuga inangore karagororoka barazi kuvuga cyane bari 13 vraiment mugabo